turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri icubahiro kirushize kuba ic'Imana ubugira kandi Imana ituzigama, Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije, turi imbere zanyu dushima dukenguruka kugira neza kwayo, dushima dukenguruka ukuntu igenda ituzigama, ukuntu igenda itwitaho, ukuntu igenda idutsindanishiriza. Nawe ndizera urabona igitangaza Imana igenda igukorera aho ubaye, ivyo urimwo urabona kugira neza kwayo. Icubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Ndazi ntiwobura ico ushima, kandi ndazi ntiwobura ico ukengurukira Imana. Nubwo wokwiyumvira ukuntu yagukuye mw'itiro ry'abariho, ico wogishimira Imana. Nubwo wokwiyumvira ukuntu yagushikanye aho ukorera amahoro, ico nticokunanira gushima Imana. Ukuntu yaguhaye impwemu z'abazima, ndumva atacobuza kuyihimbaza no kuyitazira. Ino saha na kano kanya rero turiko twibukanya kugira neza kwayo, turiko twibukanya ukuntu Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije. Ivyo uronka vyose ntuhave uvuga ati ubironka kubwo ko wakoze cane canke kubwo wakoze ibitandukanye, ariko umenye yuko ari ubuntu bw'Imana, Imana yakugiriye. Aho uri rero wumve woshima, wokenguruka, wohimbaza Imana uko bukeye uko bwije. Ni Imana itugirira neza, ni Imana itwitwararitse, ni Imana igenda ituzigama, ni Imana igenda itugwanirira intambara zitandukanye. Ugwaye uyitabaze iragukiza. Ni Imana kandi ikuvuye ntirirwa iranagusaba n'amafaranga. Oya, ni Imana ishoboye vyose, ata kintu na kimwe kiyinanira. Nta hantu na hamwe Imana itoshobora kugukura, kandi nta hantu na hamwe Imana itoshobora kugushikana. Kimwe gusa uyubahe, uyihe icubahiro kuko irakibereye. Imana ikugirire neza rero, Imana ikuzigame, Imana ikongere imbaraga, Imana ikongere inkomezi zo kuyikorera mu mpwemu no mu kuri. Abantu benshi baracangitiranya ibintu, akumva umwanya umwe agakorera Imana, uwundi mwanya agakora ibitahimbara Imana. Fata ingingo ino saha na kano kanya, ivyo urimo vyose uvuga ati jewe ico niyemeje ni ugukorera Imana yandemye. Imana igenda inzigama, Imana igenda ingwanirira uko bukeye uko bwije. Ni Imana rero igenda itugwanirira, Imana igenda ituzigama, Imana igenda idutsindanishiriza. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri hose wumve atacokubuza gushima no gukengurukira Imana. Nubwo wowe uri mu bibazo bitandukanye, ariko wihe example uvuga ati jewe mfise ibi bibazo, ariko hariho uwamaze kurengana ino si, ariko je ndacariho. Inyishu uba ugifise inyishu. Icubahiro kirushirize guhabwa Imana. Aho uri hose uhamagarirwa gushima, gukengurukira Imana. Aho uri hose uhamagarirwa guha icubahiro Imana, kuko niyo ikibereye, niyo igikwiye. Icubahiro cose kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri rero wumve wohimbaza Imana, wumve woshimira Imana ukuntu igenda ikugirira neza uko bukeye uko bwije. Kwari ukwibukanya ukuntu umwe wese akwiye kwama ahimbaza, ashima Imana, ayishimira ivyo igenda idukorera ku musi ku musi. Turashima, turakenguruka, aho tugeze ni kubw'Imana. Ivyo dufise vyose ni kubwayo. Ico umaze kuronka cose umenye ko ari kubw'Imana, si kubw'inkomezi zawe. Oya, haba namba, ni kubw'Imana. Ino Zaburi ya 19 umurongo umwe uravuga uti ijuru ritangaza icubahiro c'Imana, itazanure ryaryo rimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Umviriza uno murongo nawo kuntu utubwiye. Zaburi ya 19. Ijuru ritangaza icubahiro c'Imana. Ati ijuru ritangaza icubahiro c'Imana, itazanure ryaryo rimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Ati itazanure naryo rimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Imana ikora ibikomeye, Imana
nta kintu na kimwe kinanira. Aho uri hose uyambaze, uyitabaze, nayo irakwitaba. Uyihamagare, nayo irakwitaba. Icyubahiro kibandanye kuba ic'Imana ubwira kandi. Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije. Imana igenda ituzigama. Imana igenda itwitwararika. Imana igenda idutsindanishiriza. Aho uri hose wumve wotakambira Imana, wohamagara Imana. Imana ikakugirira neza. Imana ikakwitaho. Ni Imana ikwiye amashimwe n'icubahiro. Ni Imana ikwiye guhimbazwa. Imana ikwiye gutazirwa. Imana ikwiye gushirwa hejuru. Icubahiro cose kibandanye guhabwa Imana ubwira kandi. Niba Zaburi ya 19 n'iki bivuga neza, ijuru ritangaza icubahiro c'Imana. Ati ijuru ritangaza icubahiro c'Imana. Ni Imana ikwiye amashimwe. Imana ikwiye gufukamirwa. Imana ikwiye kubahwa. Nta kintu na kimwe ushobora gushikako atariyo ikikugejejeko. Nta kintu na kimwe ushobora gukora atariyo iguhaye inkomezi zo kubikora. Rero wame wibuka, ushima, uyikengurukira, ibyo ugenda ucamwo byose uyiha icubahiro kuko niyo ikibereye. Wari umwanya mwiza wo gushimira Imana, gukengurukira Imana ibyo ugenda ukorera, no kwibukanya kwama tuyubaha, tuvuga tuti icubahiro ni icawe Mesiya, tuvuga tuti icubahiro ni icawe Mana, wowe tuzigama, utugirira neza uko bukeye uko bwije. Ndumva ata bindi vyinshi twoganira atari kuha amashimwe Imana, atari kuyihimbaza, atari kuyitazira, atari kuyiha icubahiro kuko ni ikibereye. Imana irushirize kukugirira neza. Imana irushirize kukwitaho. Imana irushirize kukugwanirira. Icubahiro cose kibandanye guhabwa Imana ubwira kandi mugire ibihe vyiza aho muri. Mwari kumwe na Gedeon Niyorugira abakunda. Nawe niba utarashonda subscribe kuri ino chaine ya YouTube, urahawe ikaze kugira ngo ushonde subscribe ubone kubandanya uri kumwe nacu. Imana ibiguhezagire wowe ubikoze. Imana ikongera intege n'inkomezi zo kuyikorera, kandi Imana ikongera intege n'inkomezi zo kuyubaha mu byo tugenda ucamwo byose. Umenye ko icubahiro cyose ari ic'Imana. Umenye ko icubahiro cyose ari ic'Imana. Umenye ko icubahiro cyose ari ic'Imana. Imana ikugirire neza. Imana ikwiteho. Imana irushirize kukugwanirira. Icubahiro n'amashimwe bibe ivy'Imana. Igende tuzigama uko bukeye uko bwije. Mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe.